twebwe nk'abarongoye federasiyo ya karate no ku bakarateka bose n'abasportifu bose boba bifuza ko inkino zotera imbere mu gihugu n'urwaruka rubangutse kandi rukora rutera imbere. Icya mbere novuga ko tunezerewe cyane kuko urashobora gukora igikorwa hama ntikija habona. Uno munsi igikorwa cyacu kigiye habona, tunezerewe nuko n'umushikiranganji ubwiwe yishikiye ngaha mu byo ajejwe hamwe inkino, kuko igihe twasaba ikibuga twatanguye muri 2016 mvuye muri stage muri Japon, aho naganiye n'abandi barongoye inkino zitandukanye n'amaguru atandukanye. Hanyuma karate yaja mu ihiganwa, dutangura kubaka iya dojo iri hariya ya equipe nationale, duhiganwa n'ibindi bihugu jenja muri 58 bashobora kuronka. Hanyuma haje umugambi bita PEPS, ko twari dufise icyo twifuza gushikako. Jewe natanguye karate 83 turayikora mugasanga dufise amasaha dukoreramo. Hanyuma ndatorwa ndaba DTN, maze kuba DTN narabona icyo twagiye turakora kitagenda neza, tukagira urutonde rw'ibyo tuzokora hama ntibishobore kuba kubera tagira dukorera. Hanyuma tumaze kuja mu mahiganwa atandukanye kuri France ya Tutasal, hama rimwe ugasanga ntituyifise, twe turatunganya amahiganwa na karate twakoze ntitwikoye nkuko byatsa kugenda. Hama ikindi karate ikinirwa ahantu hari sale imwe tapi. Izo tapi bisaba ko ziba ziri ahantu hakingiwe kandi ho ituma ziramba ko nazo zirazimba. Hanyuma tugatungana n'amahiganwa ahuza ibihugu byo muri kano karere, nk'igihe kimwe ndibuka ndi DTN aho twagize rapport ya competition ihuza ibihugu byo muri kano karere, twatagira aho dukorera. Hanyuma ko mubizi ukino rwa karate kubera ukorera muri dojo ntirufise ahantu hose nka basket canke handball canke football ibihugu biri mu ntara zitandukanye no ku mashuri. Bisaba ko twe tumaze kubitahura tugira inguvu zuko twokora tugatera imbere. Hanyuma iyindi ntambwe nayifashe ngiye muri Croatie aho na Espagne aho bagira camp d'entraînement. Iyo camp d'entraînement de jeunes ni nka karate tourisme. Bica bituma igihugu kironka amadevise, federation amadevise, bigatuma dushobora gutera imbere. Rero kugira ngo muri uwo mugambi tufise ngaha bugisi dojo gusa ni centre. No twinjiye dojo, hariya dojo twinjiye muri 2020, hari set zo kubaka hariya n'indi zo kwajya imbere. Tumaze kuza amasarane, turashobora kuba eligible ko icyo turuka camp mondial des jeunes. Iba muci ikegeranya ugwaruka rwo muci, kenshi uronka yuko autorisation ya federation mondiale abantu bariha amadevise kuri konte zanyu pour organiser cet événement. Ni karate et tourisme. Bagira karate pendant la semaine, bamara nk'iminsi 10 cyangwa 20 ivana n'ingena mwabiteguye. Bahagira n'izindi nkino mugabo karate n'ibiri imbere. Bagaca bagoha aba star de l'année passée. Nkaro champion du monde w'umukobwa, champion du monde w'umuhungu muri Katara comité, baza ari nk'abane cyangwa 8, bakigisha abana kuri myaka 8 gushika ku 16. Abo bana bazana mama bana papa babo. Ni kuvuga haza abantu benshi muri kino gihugu. Cyemaze kujamo kabinda avuga kubera iki muri toshobora kubikora. Ndi mu bantu batigera bemera kwikengera. Burundi turashoboye ibintu byinshi nuko dushinga ubu hamwe ukagora utaraba inyuma. Twe twiyemeje yuko turavye ibyo dukoze ubu isa izodutuma dutunganya ukirwa karate neza n'izindi nkino, tukoganiza amakompetition ahuze n'ibindi bihugu. Hanyuma mu buryo zo turakuramwo tujane n'ani ma centre mu zindi ntara. Nk'ubu turabona nk'intara zishasha zitanu turiko turajamwo yuko twoshobora kwiyumvira gushaho centre nk'iyi muri zo ntara kuko karate ikwiye igihugu cyose. Abafaransa badufashije bakoze ikintu cyiza cyane. Badufashije n'icyo bise G6 na ISD cyatumye tuja ruguru mu ntara zitandukanye dusanga yaba karateka. Ubu no babwiye ko la cadette la mère au niveau africaine et régional ari umukobwa w'Ingozi. Iyo hatabizo projet tutari kumenya. Rero nk'izi centre zishyize ruguru, imikangara izotuma iba myinshi cyane, ituma igihugu cyacu kiguma gitera imbere. Ikindi bagomba kongeraho urukino rwa karate ntibigisha competition ikomba bijya mwabonye. Ni les valeurs iha ugwaruka. Umuntu agira urukino rwa karate umuntu bitunganije yubaha akiyubahiriza, akunda ibikorwa akora ashaka gutera imbere byo kuri misi yose kandi akabikora neza kujya bagorora kate.